ndumiwe narace vraiment ndamuyumvamwo ndamukunda kumubona gusa vyatumye ndamukunda sikaye namwiza cyane oya nta nubwiza agira bakunzi banyishu media ibintu biratangaje kumbe urukundo ruracariho senebaza ko urukundo rwa rugihabayeho vy'ukuri vyoshika umuntu agakunda none nk'umuntu wapi na wapi umuntu adandaza amakara na wewe muzohurira ko mbona umenga ahubwo je no kugukora ko nagize nubwo bakumwe no ushobora gukora ko bimeze gute oya urukundo nyene ruracabaho je namwiyumvise muko nyene rero turavuga terekano ndere swinye nkuko atavogerwa atanahagarikwa none ushaka ndagufasha iki muri ivyo ko wamaze kumukunda bigende gute je nashaka umushikirire ko je amaze kumushikira nk'icyo zitatu anyankira sinzi impamvu canke ugomba kumutanga agafara canke ugomba kumutanya kuzimu kuko simbona abasore beza barahari nkanje agasore kari akompanye nkanje barahari simbona nyene wewe uza kurondera umuntu adandaza amakara kame murabona ko ntuberanye n'abantu badandaza amakara vyifasha guteshiriza oya urukundo ni hatari umufitiye gahunda izahe programme izahe jewe ndamufitiye ko tuzobana amaheze byose guys mwaramutse cyane muri bivanye naho muherereye kwanza bobo urazi ko nshaka emergency mwe zigenda neza imbere ko nindira imbere y'ibindi byose yuko tubandanya reka manze ndagukoreye wa muti nahora ndagukorera inyuma y'intuzi y'igisagara ariko no munsi wo muti ngira ndagukorebye urabizi ko dora tubivugana nkorera idawa kwanza bobo nkorera idawa kugira ngo ibintu bigende neza ndetse nabakuze Miss Office muri nyishu media ni nyinshi ariko reka tubanaye tubahereza n'ibintu uko bisanzwe twarabasizera ko tuzogoma tubareze bimeze neza kuri mikroza nyishu media muri kumwe na swing cyanye mariso cyanye Mr Swing bivanye nuko bicaye nuko ugomba kubitegekanya ariko tu ndizera ko ibintu byose bimeze neza uko bisanzwe ngiye kubashikiriza ikigano nisho n'umunezero muri cyane kirimo iswing mugiye kuronka iswing uno munsi mugumana nje murabiraba kuko bisaye turwa turabanagira ngo tuze kubahereza ibintu bimeze neza bimeze foolish bimeze fresh turuko turagenda nkumbure reka tubamenyereza ikintu kimeze dogo vipi umeze fresh amakuru yawe ndakwibarize tuve nga hamwe barabara kugira ngo ndakwibarize ikintu bakunze banyishu media mugumane natwe kugira ngo dushobore kumenya gusa zino karite bivanye n'umuntu ngiye kuraba uwari we mbona ziri ko zirancanga mbona umenga sizanyazo dogo uraza umuntu aheruka kuva muri Amerika hano yobawe ego umukobwa w'inzobe cyane ndamuzi w'inzobe nyinshi go ego uraza hano haba ego yaheruka yaje ni modo okay tujano hanyereke sivyo bakoze banyishu media ne hanyobe gusa zino karite ndiko nabona vy'ukuri simbona neza ko zo bari zanyazo ko arizo yoba bamwe uwo muntu ariko reka tugende turabe pete nubu mbeshe bakunze banyishu media reka ndabumvishe audio yanyandikiye mwumvirize uko bimeze nuko vyifashe nkuko bimeze nyene ndibaza ko muvyumva swing kwite umeze neza cyane ingo unsange kwa mukuru wanje ikintu tuvugana kandi unyaruke vraiment birihuta kuva mvuye hanze no kuri sindaronka amahoro ndafise ikibazo gikomeye cyane kandi vraiment nyaruke wakoze banyishu media murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane none jewe sinzi amamagaye nk'umuganga amamagaye nk'ujeje intwaro cyangwa amamagaye nkiki gusa nkuko tugera tuyangirwa reka tugende turabe tubaze nkumbura ivyo bari vyo canke amakuru yo bari ayariyo kugira ngo dushobore kumenya vyinshi dogo kumenga urasigaraga mpava ndahayobego tugende buke buke gusa ntambwa zihari wabo oya ntambwa zihari oya ni kwa mwe nawo mugonde baze siyo okay ndibaza tugomba dusa nabagira bahashike nkumbure canke none ahantu kweri no baba yarashikiye nyine hanyine nyene kunyene ni turabaca bandanya hari ngaha aha ni haba bakunze banyishu media turashitse ahantu kugira ngo dushobore kumenya vyinshi muri ivyo twariko turavugana canke ivyo twagira tumenye dushobore kumenya ivyari ivyo canke bimigene neza ni sawa umeze neza hari umukobwa yashikiye ngaho mumuhamagarira w'inzobe nyinshi bakunze banyishu media ndibaza ko turashobora dogushanya wambeshe urabena vava mpigiti pete ndatinya kugira intuze okay reka mumbere dushobore kuvugana bike muri byinshi bakunze banyishu media mugume kumwe natwe tugira tubamenyeshe vyinshi bashobora kubimenya diaspora kazi ndabaramukije cyane meze neza yego amakuru y'iminsi meza aha mu Burundi habona hakomereye neza chef byifashe gute umeze gute sha mu Burundi vraiment mbona haraga klima keza ego karatandukanye na hariya wari usanzure
ego bakuze nyishu media nkuko bisanzwe reka tumubaze jewe yampamagaye sinzi yampamagariye sinzi ko yampamagaye nk'ujejwe umutekano canke nk'umuganga canke nkeke ngo afise ibibazo nibaza nabumvije audio ko zimeze nuko sanzwe mayiko reka abana yatubwira uko bimeze mwe mumpamagariye gute mufise ikibazo iki je ikibazo mfise n'umutipe nakunze uwo mutipe vraiment nashitse mu Burundi ndamukunda cyane namucekana ariko adandaza ndavuga ati sinzi n'impamvu namukunze suko ari mwiza ariko vraiment namwiyumvisemo egera hano bazushobora kuvugana turi kumwe none uwo mutipe wamukunze kubera ko afise amafaranga menshi cyane kubera ko ari ufise ubwiza bwa cyane je uko impamagara je nyero bwanje vyantangaje bimeze gute duha umuco neza kugira ngo dushobore kumenya uko vyifashe oya si kubera afise amafaranga menshi nta nayo afise kwanza adandaza amakara ariko narace vraiment ndamuyumvamwo ndamukunda kumubona gusa vyatumye ndamukunda sikaye namwiza cyane oya nta nubwiza agira bakunzi banyishu media ibintu biratangaje kumbe urukundo ruracariho senebaza ko urukundo rwa rugihabayeho vy'ukuri vyoshika umuntu agakunda none nk'umuntu wapi na wapi umuntu adandaza amakara na wewe muzohurira ko mbona umenga ahubwo je no kugukora kona nagize nubwo bakumwe no ushobora gukora ko bimeze gute oya urukundo nyene ruracabaho je namwiyumvise muko nyene rero turavuga aterekano ndere swinye nkuko atavogerwa atanahagarikwa none ushaka ndagufasha iki muri ivyo ko wamaze kumukunda bigende gute je nashaka umushikirire ko je maze kumushikira nk'icyo zitatu anyankira sinzi impamvu yabonye yuko je tutoberana nawe niyo mpamvu yaciye ngira ngo ashaka kunkatira ariko nawe nashaka nkawe nyene swing umushikire vraiment nkuko bisanzwe navuze ko je vraiment sinigeranirwa kandi imiso yanje irahari nkuko naretse muri nyishu media ndafise ico ndiko ndafise akanyoni nirerekeye ahantu sinifuza ko kaguruka rero uwo muhungu ushobora kundangira ahantu yoba baca nkayo bakora je ndamushikira vraiment nta muto muri dufise muri nyishu media tumeze neza n'umutekano mwinshi ahantu namubonye adandaza mu Carama uduganye kuri pancarte cumubona ahantu nyene hepfo ahantu adandariza amakara ama sister nariko nabananya n'ibindi mbega amazina yawe witwa gute nari nashatse kugira ngo manze menye vyinshi mwe mwitwa bande je nitwa Kaneza Shersa najumva ko bimwe wenda akunda kumenya ko nagafrasa niza ahantu hamashirisa nizihe ntumbero ufise kuri uwo muhungu canye uri muri babandi canke ugomba kumutanga agafara canke ugomba kumutanga kuzimu kuko simbona abasore beza barahari nkanje agasore kari akompanye nkanje barahari simbona ngene wewe uza kurondera umuntu adandaza amakara kame murabona ko ntuberanye n'abantu badandaza amakara vyifasha guteshiriza oya urukundo ni hatari umufitiye gahunda izahe programme za jewe ndamufitiye ko tuzobana byose nzomumenya ndabona ko usanzwe ufise inzu canke ikiyaha gusa wambariye ko washikiye kwa mukuru wawe ndibaza tuzombe wewe ubusanzwe uri hehe waguze urupangu hehe aho usanzwe uba uno musi tuvugana jewe urupangu naruguze mu Kigobe aha nyene ndi kwa mukuru wanje naraje kumusura canavuga ati wewe kuba hafi yiwe reka basi ndashike tu nyene ndaguhamagara muri make uvuga ati je narabuze amahoro kuva nsanga mu gihugu cy'u Burundi sindashobora kuronka amahoro yaho twoshobora no mu nzu muri make ntakorohera kuba wenye n'ubwawe mu gihe utabona uwo musore muba muri kumwe nta nundi musore shaka frame shaka Fabrice wenyene Fabrice tu wenyene ayo mahirwe kubereka atashikiye nanje gabasha basufuma wikundira jewe urekane nabo bandi ukunde je wumva gute nakubwiye ati urukundo ni hatari je nanje sinzi impamvu namukunze namwiyumvisemo tu nahaciye nyene n'imodoka ndiko ndatembera ca ndamubona ndamwiyumva Sherisa ngira nakubaza ikindi kibazo mu buzima wowe wari umaze gukunda nari mfise umu ex umwe ariko twaravanye namusize hariya mbega umwegisi mu mwapfuye iki canke nike kibazo cyo bacarabaye kugira ngo nkumbure ndamushira nze kumubwira ati yaciye ko kugira ngo ushobore gufata umuntu wakoze nyishu media no kubanza kumenya ahantu yakomerekeye kugira ngo bari ushobora guca umufatira udugireho aho nyene wisunze kwanze bazo yaragize niwe yaguye mu kice no wamuhemuye oya nakundanye n'umutipe afise amahera uwo mutipe rero yaja mu ndaya ubu rero niyo mpamvu je navuze ati shaka nyene umutipe atamahera agira wewe ngira ntazomvanga ngo agende mu bandi mbe nkuko bisanzwe nizuhava uca umukoresha nk'abakozi nkuko mbona abandi ba diaspora kazi b'abakobwa ubu barose abahungu bakenye nawe yifite amafaranga ashaka kumukoresha uko yishakiye oya vraiment ndamukunda cyane nta mukozi namugira oya muri makuvuga ati je namufite projet zimeze neza tuzokorana bimeze neza utegura mariage canke witegura ko muzobana kimya nyene kamoya mbiri oya ntegura mariage jewe tuzobana hama subireyo ndamudeklare tubaneyo
sikuvuga ko nzomugumiza no nga mu Burundi oya nzomudeclara uvuga ati hamwe gusa yonyemera Sherisa utegekanye iki nk'ubu hamwe tubimubwira agaca vyanka ntabikwemerera ivyo bintu avyanse shasi nibaza vraiment ko azovyanka oya arashobora kuvuga ati jewe vy'ukuri ndavyo umuntu ko ameze uko ndaze nkaho kikubona azokwibaza ko ari Bikira Maria nani henze apana Bikira Maria azokoza ko ari uwundi muntu ameze neza cyane muri make vy'ukuri uri mwiza nkayo mahego no kunibaza ati yafumashikira jewe basi ubona gute basugiye uze uhangariye kwangu nivyashika akavyanka acha wiziri wanje oya sinzozi wawe zoca mpitamo kuba singo nyene ko nakunze yanyase muri make uvuga ati jewe urukundo naraheje gumena ko nyene vyose naraheje nta bindi ndondera hamwe wa Fabrice yonya nkina nzoba ngize wa Fabrice yobangana gute cyane canke arafise ikintu nyene arafise imari uri kumuronderaho oya vraiment nta mara afise no umuntu adandaza amakara bafise imari yago wayo makara uzi ko rayiwe canke no mukozi mu bandi nje navyo ndamenya kubera ko naramushikire gusa nta byinshi twayaziza ntavyo namubajije oti wifuza ko nobanza nkashika je nyene canke ushaka ko twogenda tuje direct ariko je nabona umenga sinzi uvyumva gute cyembona umengo twojana oya tujanye twatuguruye akanyoni reka je manze nijane gusa kankubita ncana go telefone kugira ngo uze intervention rapide gusa umve ko namushiriye inkuru nziza hanyuma ubundi muzo tugenda tujanye ndagushikane nakibaza nakahe gashimwe ntegurira kugira ngo urabona nanje ko ndabishiramo ingufu kugira ngo ushobore kumugushikiriza bizogenda gute nkumbure agashimwe karahari we usuzogenda agashimwe vraiment karahari bakunze nyinshi media reka tumushimire cyane kuko ngiye kubikora vuba na bwangu ejo ushobora kumva nabwira ati ingo tugende ko wa muhungu namaze kumuronka sinevya twebwe nitunanirwe kisivye gusa nyene bishitse tukavuga atereka akahantu tukareke tukakirekesha ubundi bwo ntaco dushaka gukora tugikore Sherisa uno munsi birabonekana ko urukundo rwamaze kugusaza ndabona ko umenga ubwenge busa n'ubwatakaye kubera urukundo rwishigwa cyane sivyo gusiko kuri none ego vraiment ubu ndabona ko umenga vraiment no guhagarara guma unyeganyega ukuntu kumva z'urukundo rwamaze kwiga umuntu ushaka gusa ni Fabrice ibirenge Fabrice basi kwambi nubwo kumva swingi nitoka kure nubwo ubona uje na V8 rega je nafise V8 mu ndoto mugabo sinzi umva gute Sherisa V8 fisizirenga ndakubwiye ko ashaka umutipa Kenye wakuze banyishu media reka tumurekere ngaha tugiye kubana tubashikiriza ibindi nkumburo Fabrice nawe niwe ngiye kuravuga ngo ndabe ko ushobora kumubona maze kumubona tuvugane vyinshi kuvyerekeye uyu mwigeme Sherisa reka tugwishimire ko washoboye kutwizera ukavuga ati jewe reka none muri nyishu media no baza gushobora kudushikiriza ivyo bintu ko bimeze neza reka tugushimire cyane nakotse vuba na bwango jewe audio ninyumva ndibaza ko zosha tugusanga aho abantu zobukire ngaho kwa mwene wanyu kuva warabuze amahoro yavuga ati jewe sinoshobora no kubanga hana ari kumwe na Fabrice mu nzu yiwanje reka nze kwakinda nzojayo nyene Fabrice umuzanye sawa reka tugushimire cyane ndibaza ko ibintu ari umutekano Fabrice agiye kuza vuba na vuba akoze banyishume byaka tubashimire gose tugiye kubana tubahereza ibindi bimeze neza